uretse amapikipiki canke imodokari zisanzwe hariho n'abamaze gusaba ubushikiranganje ko bozana amabisi manini atwara abantu. Muri yo Trako hariho umugambi wo kugura amabisi akoresha umuyagankuba azoguzwe na leta. Umugambi twatanguye kwiyumvira mu 2019, mu 2023 niho hasinywa ico twita convention hagati y'ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu hamwe n'igisata visi gifasha ibihugu biri mu nzira y'iterambere. Ico gisata citwa Fond pour l'Environnement Mondial. Mu Burundi rero watanguye neza itariki 4 z'ukwezi kwa kane 2024. Turashima umugambi nyene abarundi bariko barawutahura, turavye mu twawutanguye, turavye n'ingene mu bindi bihugu aho babigejeje. Twewe n'ivyo twawutanguye dutevye, mugabo ndavye mu muduko turiko ntambwe ishimishije cane. Nagira mvuge mbere kuva dutangura umugambi amashirahamwe abikorera utwabo, uravye ingene bariko barashiramo imitahe birashimishije. Hano utangurira kwishira mu gitwa Skyline, ivyo byasinyanye amasezerano n'ubushikiranganje butwara abantu n'ibintu umwaka uhetse, ubu gifashe neza nabo. Hariho n'abandi rero batari bake bamaze gusaba ubushikiranganje ko bakorana na leta mu kuzana amapikipiki, mu kuzana imodokari, mu kuzana amabisi. Kandi turavye imodokari zimaze kwinjira tuba dutanguye umugambi n'izitari nke. Umugambi utanguye urafata igihe, ubu cane abantu benshi nego bishiramo yuko atagiye barakora umuriro ko atahari. Twebwe muri uyu mugambi hariho ibituro tugomba gushiraho mu gisagara ca Bujumbura bizofasha abantu aho bashobora kugahurira umuriro. Akamunotera abenegihugu nuko bo bishikira uyu mugambi, na cane umugambi icurondera cane ukugabanya ibi vyose biva muri izi modokari. Murazi ko dukoresha imodokari zishaje hanyuma zigasohora ivyotsi vyonona ubuzima bwacu. Ikindi ni ukugira cane amafaranga dukoresha yo kugura ibitoro, urabona ko amafaranga yava amahanga bita amadovize, tuyakoresha iyindi migambi ateza imbere igihugu.